Mimi siningeweza kukushauri ama siningeweza kujiondoa kwako. I say, please nakuomba. Nahitaji Nene umwana, I need a child in my house. Belinda, I say it for the last time. In 1 year, if I don't get a child here, uzosubira iwanyu. Hagiye na kimwe nigeze nifuza yuko uwo muri ibintu nkorewe no muzi. Kubera iki? Atari uko tugira imitima yacu. Twerekane urukundo rwacu kumyo cyaje gutwenga gusa. Hii ni mali ya babangu. Sawa, wewe ni mtoto ambaye umetoka huko kijijini. Sawa, kamfuate mama yako. What's up guys, mwaramutse cyangwa mwiriwe Ndaho TV bivanye naho umwe wese arire. Turazi ko mudushigikira cyane, turabibashimira cyane, ariko nituza kwibagira gushima Imana yo idushoboza buri kimwe. Kuri micro muri kumwe na MC Andy. Ikiganiro ni bimwe mu biteza imbere impano cyangwa akaranga ku Burundi. Uyu munsi twagendeye bamwe mu bakinyi birerezi bagerageza kuduza ibendera ry'igihugu babicishije mu gukina amareresi. Kenshi bazikina mu Kirundi, ni mu ntumbero yo gushikana ubu gihugu kure. Uyu munsi tuza kuyaga nabo byinshi bishoboka, kandi turi kumwe n'abantu benshi bashika ku 9. Mushobora kumenya byinshi biciye kuri micro ya Ndaho TV, mukamenya ibyo bakora, ingene batanguye naho bageze. Reka tubahe ikaze ntitubarambire mu kwakira abashitsi bacu biteka. Tsaho mu cameraman wacu aberekane bose abo tugiye gukorana mu kiganiro. Tunahikaze umwe mu sinzi ko ari wabarongo ariko amaze kuba afise micro za Ndaho TV ku maboko. Turakuramukije bro. Turabwakiriye. Umeze neza? Yego turashima. Reka dutangure n'izina neza na neza amazina bakwisa abavyeyi ndetse n'izina kumbure gicu ukora. Yego murakoze cyane. Amazina y'abavyeyi nitwa Manirambona Fabrice. Abanshi bazi ku izina rya DJ Fabikisi. Yego. Sinovuga izina ariko ugivugire. Team yanyu bayita gute neza na neza? Team ni club yitwa Power of the Best. Mumaze imyaka ingahe mukora muri no team? Twatanguye kuva kera, usivye ko kugiza uno munsi twatanguye kuva 2003. Na none munsi. 2003 wari ufise imyaka ingahe? 2003 nari mu myaka ishika mu myaka nka 17 16. Niwe urongoye club? Pulo mu manager ndayirongoye. Muri 2003 ariko wari urongoye n'abandi? Hari abandi bari bayirongoye. Ntibagihari bose? Oya. Byagenze gute mushobore kuba mugeze no munsi bose bari abarongozi bose batagihari, kandi tumenyereye yuko muri filme ni bimwe mu bintu cyangwa mu mikino cyangwa mu bikorwa umuntu nubwo abashaje gute ashobora gukina ga participa kwa kundi? Ego ukuvuga hari intamba myinshi twagiye duhura nazo bivanye n'uburongozi canke intamba z'imiryango kuna kuriya umyumvikano mike. Ukuvuga mu gihe rero twadutanguye gukora ico gikorwa dimwe twese twabitangura tuvyumva, ariko uko imisi yagenda ihera niko twagenda twumva ko ibikorwa udashobora kuvyumva kumwe bivanye no ibiharuro canke ukuntu udatahura kumwe. Turakoze kumva abarundi bavuga ijambo ngo kwiyonkora. Arabiyonkoye? Kuyonkora bibaho, benshi baragiye bagenda abandi bakaza bibaho. Neza na neza kuva wowe ufata uburongozi mu mazi imyaka ingahe? Kuva jewe shika ku burongozi na haheze imyaka kuva 2013. Kuva 2013 il y a 7 ans. Muri 7 ans bitatu nyamukuru maze gushika ko n'ivyaha. Bitatu nyamukuru nuko dimwe kubera ko umwanya waciumbana muto, ariko vyinshi twagiye dukora intamba mizaze zigenda tuhura nazo ama production. No kuvuga ugashootinga filme yawe ugasanga kubera imyumvikane mike, gutahurana guke canke kutumva ibintu kumwe, ugasanga hari ingorane zagiye ziba mu bamambe, donc ivyo bigaca bituma ne afime mwashobora gushutinga idashobora gushika ahagaragara. Kugira abaje ko badukurikirana kuno mwanya bamenya abo turi kumwe bose, duhere ku mama hano tugira izina giwe. Uyu donc sanzwe ndamwita bamwita ku izina rya Auntie Baby. Auntie Baby turabigaruka ko ujya musore canke Auntie Sala. Auntie Baby. Uyu
ry'ubuhanzi barakwita gute? Gakoze. 14. Donc 14 baramwita 14. ry'ubuhanzi kubadida ujya mudada kurikira Mudada nawe baramwita La Douce. la douce Uriya nawe ko zina dusanzwe tuzi ry'ubuhanzi benshi bazi barazi izina rya Lampard. Bon, vyose abirimwo n'umumama kandi n'umusisa. Kuko yavukanye impamya bushobozi ashoboye kuvyitwa ivyo byose. Yitwa Afsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umubrada nawe uyu brother nawe bamwita Lil Brown ko zina dusanzwe tuzi ku buhanzi. Uyu mukaka afise ubwanwa umengo numumesha ukuntu. Dushitse hari irya nawe bamwitwa Lydia. Lydia. Uriya nawe uyu musaza uyu turaza kumugaruka ku uyu musaza. Uyu nawe bamwita gute? Ni Bucumi. Christophe. Reka ce ntangura nawe mumumpere Michael. Okay. Bucumi? Oui. Yeah, umeze neza. Yego cyane. Nizere ko mu mukino turimwo cyangwa umukino nubwo nta urimo nsa n'urimwo umukino wa film ni bimwe mu bintu bisaba kutaba isoni no kumva yuko nugukubise nugututsa caca koze ndibaza kubitahura ivyo. Ibyo ndavyumva. Watangiye gukina ryari? Ariho film imwe twatangiye gukina twikiniye ngaha nyene mugabo ntivyakunze ko iyo filme isohoka. Donc iyo ari igira nka gatatu no bangiye gukinamo. Watangiye neza neza kumva kwitwa kuri kumukinyi wa film muri mwaka wa ryari? Tuni nko muri 2013. Ariko udukundire gato tubaze kino kibazo tuje mu buzima gato kuko umuntu ashobora kwiyumvira abakunzi bandahoze cyangwa abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba club yanyu akiyumva ati uyu muntu ashaka kumenya mbega turabona asa n'umugaye niko yavutse canke vyaje yaravutse. Oya ni accident yabaye hagufi nga kuri Pomuha. Urumva ni yabaye muri 2001. Rovent z'ukwindwi. Umva ni tariki ntuyibagira. Oya swa kuyibagira kuko iyo tariki ni mbi cyane. Habaye igiki? Urumva donc yari ni kamyo. Cyo nari umukonvoyeri kamyo. Rero kubera urabona sha umuntu aswe kurira twese tukunda kuri imodoka ziriko ziragenda. Rero nagiye kurira nsanga umuryango nturi bloqué. Umuryango turiyugurura ikintwara imbere iki chanza munsi yayo. Bucumi pole sana bro. Sari bro. Umeze neza. Ikirundi kiraduga fresh. Ni murundi kamili. Wishyuye irundi rurimi ariko? Je ndi murundi nyamurundi kandi. Iyo uvuze kamili bisigura? W'insitso. W'insitso. Uvuka hebuye? Nyene mu Kanyosha. Imisi maze muri game ni yahe? Je ndakubise imyaka 11. Bro. Umaze gukina filme zingahe? Umaze guparticipa muri filme zingahe? Ndabyizo nahereye ko dufata izo hafi basi nko mu myaka 5 ngayo nyuma. Nka zine zonyene. Zine. Zose urazibuka? Yego. Haraho umaze kuba mu acteur? Haraho umaze kuba mu acteur muri film? Ni nka zose mu bisanzwe. Birashitse urakinye ariko mu vyo wakinye reka tugaragaze insere imwe mu vyo wakinye wewe ku ruhande rwawe. Kimwe mu vyo wakinye kira kuryohera kandi urabona ko cakoze ku mutima w'abantu benshi cyangwa ku maso b'abantu bayiravye. Ni akantu gatoya ko twara nka 15 seconds cyangwa 20 seconds. Hagiye na kimwe nigeze ndakubabaza. Hagiye na kimwe nigeze nifuza yuko uwo muri ibintu nkorewe no muzi. Kubera iki atari uko tugira imitima yacu twerekana urukundo rwacu kumiyo cyaje gutwenga gusa tubigaragaza mu bibiri yacu. Okay, murakoze. Uwo warubwiye uko wari widoze cyangwa ari kubwira umuntu? Nari kumbwira uyu muntu. Yego. Yakwishuye gute? Arimo nga? Ubwo sinzi nta mu bisanzwe. Urazi ko abantu duhana byinshi. Kuko umuntu umusavye cyose siko yirigwa. Jyo munsi nakitse ngaha. Nawe sinzi cyamufatiriye. Yes. Si hari no munsi. Numwigeme. Yego mwiza. Avuga bose za ko Imana yaduhaye amashugo yacu. Ashitura. Amashugo yacu. Yaraguhabuye nyene ijuri rahinduka. Imana yabose ndabahaye amashugo yacu. Imana amashugo yacu. Ni beza. Bro.
nkinira kandi kamwe n'ukuri sinogenda uko nyene akandi kamwe gatandukanye nakajya kandi ya nagomba ndakubwira ikintu kimwe sinigeze ndagukunda ari umunsi n'umwe sinigeze nifuza kubana nawe nabonye uri intare nabonye hageze ko nshobora kubana nawe mu nzu hazogira igunzingira mu kirago hakonzingira mu kirago nuko nifuje gutandukana nawe igisama jonjo sivyo utandukane nanje uvane nanje ufutaje mu mutima wiwawe hoje naragufise kuva kera nafashe gome ndagufuta wihangane cyane nakare iyo ndasimbiye kwibuye akakubwira ntunwe uzuyabwira ati nta nyota afise Kuba Dida eti wanadai tu usogeze maiko kwenye mdomo ili wakusikie vizuri. Okay, haina shida. Ya usta, nalikumbuka nina majina mengi mno. Unajua mengi? Ni nani baby, nani baby? Kuna Auntie Baby. Auntie Baby. Kuna Auntie Sarah. Auntie Sarah. Yani kiufupi tu wananiita majina mengi. Reka tuje mu Kirundi. Giswahili ntuhavu ntakaza. Auntie Baby. Yeah. Umeze neza ariko? Ego ndaho ndashima. Umaze imyaka ingaho participa muri game? Imyaka ni myinshi. Ko novuga yuko muri make je natanguye ibintu byo by'amasinema muri 2009. Ya onza. Wari umaze kwibaruka ico gihe? Apana. Umwana ari imbere niwe wawe? Yego. Niwe wa mbere? Niwe wa mbere ni fura yanje. Ubwo byaroroshe kuronka umufasha ukina amafilme cyangwa nico cyagutumye no namuronka neza? Muri ico gihe vraiment nta nivyari bindi mu mutwe. Kuko ikintu cyari muri vision nuko nashobora gutera imbere nk'abandi. Narakunda ikintu kitwa cinema cyane. Cyane gushika naho igihe marehemu Charles Kanumba yadino nabashije kubonana nawe kuri Mbabra. Yego. Muravugana? Yego. Barampaye na sene ntoya. Twarakinanye na Irene Woya wo bita Oprah. Mwarakinanye nawe akantu tutangure kuri Kanumba kugira abantu bace banamwibuka ku bikorwa vyo vy'akaga akantu gato ya wibuka muko mwakinanye nakaye? Marehemu Kanumba kuko icyo gihe twari dufite club yacu twaradukinira kuri Etoile de Clarac. Niyo club twari dufite muri icyo gihe. Hanyuma baducisha kuri scene. Kila muntu wese amubwira ati naweza nikakutungia mchezo fulani afu ukaweza kuigiza. Alitutungia mchezo, nilikuwa na jamaa wangu anaitwa Buba. Buba the Hot. Hivi hatushiriki naye tena sababu kila mtu yani kikundi chetu kitujisambua, kila mtu tukajigawa. Hivi hatuko pamoja tena. Tuliweza kupangiwa mchezo ambao yani kwamba mimi nina msaliti. Baada yake mimi nikaenda kumomba msamaha kuona kwamba yeye alikuwa ni wa maana kwangu. Ndio. Sijui kama ninaweza kupitisha kama tunaenda neno alivyokuwa. Sekunde 30 au hadi 50 twende. It's okay. Baby please. Nakuomba. Yani laiti ningelijua toka mwanzo. Ningelijua tangu awali. Mimi ningeliweza kukusaliti ama ningeliweza kujiondoa kwako. Baby please nakuomba. Nahitaji msamaha kutoka ndani ya moyo wako. Najua kwamba mimi ndo mkosaji na mimi ndo niliyekutenda kuona kwamba wewe si wa maana kwangu. Lakini leo moyo unarejea, nakaribia kwako please. Hivi haujaangusha machozi? Rudi sana kwa sura yako kawaida tuone. Cameraman, huyu mtu vipi? Ni arize. Ulikuwa unaambia Kanumba hapo? No, nilikuwa nikimwambia Buba. Buba? Mimi nakosa kingine cha kuongea. Yana hujaangusha machozi? Inatokana kwanza na muda ambao nakuwa nipo nayo. Kwenye mchezo ungeangusha vizuri. Yes, of course. Mimi nafana kuogopa. Nisaidie na unipatie na ule mwingine kidogo. It's okay. Salut bro. Salut. Umeze bien? Cyane ndashima. Uri cool? Ndashima. Kora kubwanwa tura. Kora kubwanwa tura.
ubwanwa umeze neza ni bon ndaho nizere ko ndaho kandi ni Ndaho TV so turabona uri cool and ndashaka kumenya muri make kwanza 14 nagibutse witwa 14 byavuye he bon bimeze nka miracle cyane kuko wenda bibwira wese nta nabitahura bien juste iryo sizina novuga ngo nihaye ni izina ry'umuryango grand-père wanje yitwa Amis 14 kuko ahantu baba barabamisi benshi yes so kugira baronke location nziza yaba kuri 14e avenue gatiye genda kwa Miss wahe Amis 14 cyafata iryo nanje maze kuvuka muhira banyita 14 kandi ni izina nkunda cyane kurusha yandi yose nyita 14 ariko uri ku ishure sigi uhamagagwa ku ishure banyita Hakizimana Amis wisanta gute yuriko wumva kwanza ko uri muri uyu mukino uradi iyo uri kurakora ikintu ukunda wiyumvamwo tezo kwisanta kuri à l'aise sana n'ikintu nitaho cyane mbona neza ko nkunda kurusha ibindi byose niyo passion mfise muri jewe ni talent no mfise kapera kidogo Belinda ni keshi cyane nicana nawe ndakwihanganira nahebye byinshi bikwerekeye ndaguhitanamo ndagutwara mu bandi bose ndagushira mu nzu ariko nta na rimwe nigize kwiyumvira yuko jewe iwanyu wo mpangika bakanzanira ingumba uri ingumba you deserve nothing in my life Belinda I give you only 2 days uzobanzanye imishuko iyo by'Imana yawe ngo Yesu Kristo nabyo nkeneye umwana I need a child in my house Belinda I say it for the last time in 1 year if I don't get a child here uzosubiri wanyu sikutaki nahitaji mtoto stupid Belinda ringaha hapana thank you bro okay and courage brother bro none habuze iki dutera imbere uradi benshi bavuga ona industry ya film nga mu Burundi turacyari hasi gose nitokwirata ngo twarateye imbere nk'abandi turacyari hasi kandi uravye muri abo bose ubona ngaha niyo mavumva kubwira ngo 15 ans 17 ans no mari imyaka 17 uri mu kintu ubona ko utagishoboye ikintu tubuze ngaha gufatwa mu mugongo tubuze abantu batahura neza ibintu turi kuko majorite benshi bumvise ngo numu acteur agufata umengura ikintu gisanzwe nta kamaro les voyous quoi mais izi ni tala zacu kandi tubuze abantu bozo bagatahura neza ibyo dushoboye bagashobora no kudufasha muri byose kuna kitu nakyo hari kinavuze ati ntushobora kumara 15 17 uri mu kintu utagikunda cyangwa utagishoboye avuga neza ko ari tala wowe nk'urongo yabandi kuri no mwanya ufite akaryo ko kwitura ujye ubona ko akenewe kuri no mwanya kugira mutere imbere no n'icyo ubona wowe ushaka gusaba kugira mwe mushobore gushika imbere n'ivyaha murakoze cyane afite ikintu gitera intambamye cyane dufatiye ku myaka tugenda ducamo twaciyemo ibintu bigenda biyumba ukuntu no kuvuga nakivuze n'ubwa mbere ikintu bita production no kuvuga ibintu byinshi birabura ingufu abundi bwo abakteri vyumvira barabifise ukwitanga baragufise n'ubushobo n'imyanya gutakaza barabifise ariko bacabura ikintu bita support donc ingufu sasa mugere twoba duronse iyo support zo nguvu no kuvuga nta kibuza tudashinga uruntu rw'urutare vre turashinga uruntu rw'urutare kandi uruntu nubwo hoza novuga inani hari machine ito nubwo runyiganza toshobora no kurunyiganza umva nico tuba tubura turashaka ingufu turashaka ubushobozi izo ngufu zishaka kuri nde ku bacteria presque nka bose
ndazi ko ari cyo bagambije ngaha mu mitwe nta kindi kintu bakwiye ubundi bwo niyo mpamvu je kuva 2003 mparuye ku rwego twaheriyeko sinibaza ko biba ari nk'ibi ngibi umva kubera za nguvu zagiye zitakara niyo mpamvu ubona ko hagiye haba ibintu byo kuyumbayumba niyo mpamvu dusaba ko abo nyene abo musaba shaka kumenya abo musaba jewe oya musaba abantu babumva ko babishoboye bumva ko bashaka kugira icyo bakoze guterera agacumu kubumwe kubatere kuba triste for example inde bon ku bantu musaba kuwitwa ko ari management cyangwa agiye kwitwa management yitwa management ya group niwe cyane cyane ndiko ndatura ubutumwa yumve imibabara abacteur n'abactrice babayemo kuva na kera no kuvuga bashike kuco bashatse gushikako kuva na kera bashike kuhangiro bari bihaye kuva na kera ico mushaka gushikako ni icahe no kuvuga kugaragaza canke kwereka abantu ko irerese mu Burundi zikogwa iyo uvuze ugiye kuba management cyangwa ugiye kwitwa manager wacu ni nduvuze ndarahari cyane bon wari wese aratwumva ndisire karikaraza aratwumva wifuza yagiye uyo ari karakumva uvuze ko agufasha ibintu bitatu nyamukuru ushaka gufasha n'ivya kuvuga icyambere ateza kumva ko ateza kudufasha ni kuvuga icyambere cyoco inguvu turazifitiye ntazi wewe mukeneye kuri no mwanya ndagisigura inguvu ivyumviro turabifise no kuvuga aduhe ico bita donc motivation atumotive twumve neza ko natwe twabaye nk'abacteur ture nk'abacteur twanze dushoboye twumva ko dushoboye hama ibintu byose ndazi ko biteza kugenda neza mumwemerera iki ahari no kumuha ibikorwa bishemeye ibice bingahe kwijana muzokora mwifuza ko nawe ukora ibice bingahe kwijana ndisire ko udashaka gushika kwijana ariko nkumire ibice byanyu bibe bingahe nawe vyiwe bibe bingahe ibice byo gutravaya motivation naho cyo n'igikorwa urabizi webwe mwifuza gukora gushika kuri combien de pourcent nawe mushaka ko hasi hasigara akora izindi zinga no kuvuga twebwe kuko aho tugeza aho tugeza tumva ko nka 40% tuzishoboye kuvuga 60% tuzigeye kuriho niwe mu nico mu musawo Sali urameze neza meze neza kuvuga ngo karakina uri kurakina uri muri shooting bado tunajua waigizaji ndo kazi yetu ndo kazi yenu nitongoze tusikie okay andi mambo poa kwa safi sana okay mimi naitwa Kelly ningependa tu kabla sijakawia nikwambie taji langu andi nimekuona na ukanivutia kabisa umekuwa mwanaume ambao sijui naweza nikasemaje nilivyokupenda yani hata usiku silali sijui hapa mwenzako nimekufa sasa nikuulize huna girlfriend unaweza kunipa muda hata kidogo tu muda mchache ili niweze kuwa karibu na wewe katika mapenzi utanifaidikia nini sasa unataka nikufaidikie nini lakini acha tu nikwambie kitu mtu akiwa katika mapenzi na mwenzake chenye naweza nikakufaidikia tunaweza hata kuwa katika ndoa nikawa mke wako nikakuzalia watoto sijui kwa sababu nakupenda sana please nakuomba mbona sina pesa pesa sio kitu unajua kitu kikubwa ni mapenzi yani ukiwa na mapenzi vitu vyote hakuna tatizo kabisa sina hata nyumba nyumba tu tutapata tukiwa na mapenzi tutakosa nini unajua mapenzi ndio kila kitu hivi ukipata milioni 50 utaileta tujenge nyumba wewe ya kwetu sisi yote usijali wewe si mwanaume unajua siku hizo wanaume wamekosa samahani tuachie hapo kaka ni aje safi mwanangu unapenda Burundi sana unapenda mamako zaidi ya babako hiyo ni labda hilo lazima tu iwe kila siku
Kwa sababu unapenda Burundi wakati mama yako ndo Murundi, baba yako ni Mkongomani. Yeah, mama. Kwa nini kipi kimekuvutia ili uweze kupenda Burundi zaidi ya Kongo? Kitu kia kwanza ni kwa sababu mimi nilianza kuchezea Kongo, lakini ilikuwa nafatu kama utani. Hapa Burundi ndio kwenye nimekuja kukazia na kuonesha kama kweli na ndio nimejifunzia sana. Mimi nataka kuakta sekunde 20 kwa hiyo muda. Sio tatizo. Fanya chochote unachokijisikia. Naomba unisikilize. Sawa. Hii ni mali ya babangu. Sawa. Wewe ni mtoto ambaye umetoka huko kijijini. Sawa. Kamfuate mama yako. Hapa ni nyumbani kwetu. Iwe mara kwanza na mara mwisho kuongea tena neno mbele yangu. Nina uwezo wote wa kukutoa ndani ya nyumba. Sawa. Kamfuate babako. Mjinga mkubwa wewe. Shinzi mkubwa. Una mke? I don't know. Utakuwa unamfukia mke wako hivyo? Akifanya akitaka kuna namshwania. Ulisema naitwa Lampadi, lakini nilibadili 2008 na 2009. Kwa sasa naitwa Sura Mbaya. Sura Mbaya. Cameraman, onesha Sura Mbaya bamuone. Kwa nini Sura Mbaya? Mimi kwa kusema nitoe Sura Mbaya. Uko makali ndugu yangu. Movie nyingi nimecheza. Nimecheza kama Gangster. Unaona nyingi nimecheza. Na movie ya mwisho tumecheza hapa nyuma tumefanya collab na Watanzania. Vile vile nimecheza kama Gangster. Umesenesa? Ndashima. Kweli? Kutari muri mood bro. Nkuko ubibona birashoboka. Birasanzwe ariko. Ndabona kutari muri mood, cukina akantu gatwara nk'imisegonda 20 utari muri mood uko nyene. Brother, birashoboka kuba ungaba ariko ntabwo ushobora kugaba umutima wanje. Icyuri cyo ntabwo nshobora kubicyura icyo kuko icyuri cyo nkazi icyuri cyo. Nacyo gituma ivyo mvuze atamuntu n'umwe ashobora kubitahura kuko izina ryanje ari negative. Witwa negative? Niko witwa? Niko witwa? Byaseri. Ndazi ko bigutangaje kuba uvyumvise ko nitwa uko ariko vrai no. Ni igihugu buhanzi. Yego. Negative boy. Urigyohererwa gute? Cyatumye urigyohererwa n'icyaha? Cyatumye ndarigyohererwa so benshi ntibazi ivyo icyo ndico kandi nanje ubwanje sinzi icyo ndico niko bivuga. Sinzi yuko uri kuranahura. Natahuye. Mama, ndakugwe mu nda cyangwa ndakuramutse gute? Ndamutse. Nta kibazo. Amahoro muvyeyi. Amahoro neza. Urameze neza? Ndameze neza. Iyo rero umumama ashaka abafise 80 ari umustar bari umustar nyene cyumva nawe. Nubwo uhura na loriri kiba na machensi birashoboka sivyo none? Umeze neza? Meze neza. Mama iyi krebe bayita gute? Iyi krebe? Puff the best. Akubali kubadita. Narizi nayuzi. Ndayiti. Ukuze ukira nk'umuvyeyi kenshi? Eko. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wewe mzuri mama. Asante. Hajawahi kukwambia? Ndiyo, alishanambia. Ikitokea umpate mwingine zaidi ya ule utafanyaje? Mimi naona itawezekana. Ikiwa kwenye mchezo utafanyaje? Kwenye mchezo ni mchezo tu. Tunasikia wewe mwenyewe. Hii ni kazi tu. Na sio mchezo, ni kazi tu. Hapa niko kukazi. Nataka sawa nichezee kidogo kuhusiana na usaliti, kisa pesa, sijui magari, manyumba nini, utajiri yani. Sikiliza nikwambie wewe. Yani iwe na mwanzo, iwe na mwisho kunitafuta. Hivi kila kitu niko nacho. Sasa kitu gani sasa unanitisha wewe? Kitu gani unanitisha? Kila kitu niko nacho. Kwa hiyo sasa iwe mwanzo na mwisho kunitafuta. Kubadita. Wanajinimioza. Inakuaje? Ndoto nayo kwenye game ni ndoto ipi? Yani ahantu shaka gushika ahantu kure apana kukubera imyaka myinshi nkora bino bintu ariko kugeza ubu uye naho ndashika ariko nakwifuza yuko noshika ahantu kure gose kurenza ahangeze. Ego. Kurenza hugeze ikintu nyamukuru ubwishimira umaze kuronka kirutse ibintu byose nica. Vraiment novuga ko atakintu
hatari ndaronka ariko sinti nguvu mbandanya nkora ku buryo ndabe ko imbere ko hashobora kuba he. Umuntu mbere yo gusezera kimwe ubona twoba twibagiye kuvugwa ushimye ugicisha kuri Ndaho TV ugikore umwanya ni gwaho. So merci sana ndashimye cyane kwanza kuba mwitanze ama ikindi naco hejuru ya vyose donc nk'abakteri cyangwa nk'abaktrice twifuza kumva ko tuba twosaba ikintu kijanye n'abantu bumva sana bakayifata ukutariko canke bumva ujya kinibi bakabifata ukutariko. Twumve neza ko twese abakteri canke abaktrice dukora ibintu ni nk'imibereho ya misi yose dimu. Donc ntidukora vya bindi biza gukoza isoni cyangwa dukore vya abantu bace baza ko Frana kira bijya c'est-à-dire ko ashika ari mu bindi bintu n'importe quoi ariko nagomba nterera abantu bari ko bazohora baraba ibintu by'amareresi canke bifuza kuzora ibintu by'amareresi. Bumve neza ko donc imibereho ya misi yose. Bumve neza ko dukina yamasije yo mu mihiri wacu. Bya bindi byo mu kibano tusanzwe tubayemo. Thanks so much bakunzi ba Ndaho TV. Ndashimiye wewe umaze kugira subscribe, like, share na comment ku biganiro byacu byose ndetse no kuri channel yacu ya YouTube. Sinibagiye gusaba wewe utarabikora ko ukwiye kubikora kugira ibintu bigende neza.